mu ruganda ntibacura. woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi? N'uruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega amatwi ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura, mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Inzamba Gateka Kawe, RPA ijwi ry'abanyagihugu, be na radio television Renaissance afadikanije n'ishirahamwe Free Press Unlimited. Karahara mu ruganda ntibacura ni ku minsi yose ya kane isozera ukwezi. Sabwe ikaze nshuti bagenzi mwese mudukurikira, mwavyumvise ni kiganiro kivugirwa mu amaradiyo abiri na televiziyo Renaissance, radio Inzamba Gateka Kawe na radio RPA. Ikiganiro ni karahara mu ruganda ntibacura, mwakoze kudutega yompi nshuti banywanyi. Karahara mu ruganda uyu munsi tugaruka ku cyaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu kiriko cagirizwa abana b'abanyeshure mu Burundi kubera ko basibanganije isanamu ya Petero Nkurunziza iri mu bitabo vy'ishure. Mu ntara ya Kirundo abanyeshure batandatu bariko barakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Mu mwaka wa 2016 abanyeshure barenga 10 bakaba barafungiwe ico cyaha nyene. Mbega abo banyeshure bari bakwiye koko gukurikiranwa n'ubutungane kubera basibanganije amasanamu yo mu bitabo bakoresha? Ni kubera iki abanyeshure bakiri imiyabaga bakunze kwigana ibicapo no gusibanganya bibiri mu bitabo bigiramwo? Inyishu y'ivyo bibazo vyose ni muri kiganiro mumenyereye ku minsi yose isozera, ku minsi ya kane isozera ukwezi. Mukaba muri kumwe nk'uko bisanzwe na Ines Gakiza, Patrick Mitabaro, nanje Revereye Bazikamwe ndiko ndabashikiriza ikiganiro. Musangwe ikaze mwese mukanya ni Donnie. Subwa mbere abana mu mashure bafatwa bagafungwa bagirizwa icyaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu biciye mu gusibanganya isanamu ya Petero Nkurunziza. Uretse abo batatu baraye batezuriwe bo mu Kirundo, 11 bo mu ntara ya Muramvya bari baciriwe urubanza imbere yuko umukuru w'igihugu abagirira ikigongwe hari mu mwaka wa 2016. Ivyo tukabibaza mugenzi wacu Patrick Mitabaro yabiduteguriye. Abo bana batatu baraye mu miryango yabo inyuma y'indwi zirenga zibiri bari bamaze bafunzwe, ubwa mbere mu gashoka komisariya y'igipolisi yo mu Kirundo imbere yuko barungikwa mu iyohero ry'abakenyezi y'Ingozi. Irekugwa ry'abo bana babigeme ryakiriwe neza mu mashiramwe hazi na gataya ka muntu, ariko bagakema akahaze mu ngingo yafashwe n'abacamanza ba sentare nkuru ya Kirundo bari basavye ko abo bana boburana bava mu munyororo. Ingingo yamirijwe na benshi, haba mu bavugira mu binyamakuru canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Subwa mbere abana bazira icaha nk'ico cyo kwagirizwa gutuka umukuru w'igihugu biciye mu gusibanganya isanamu ya Petero Nkurunziza iri mu bitabo bigiramwo kw'ishure. Mu 2016 abana 11 nibo bagirijwe ico caha mu ntara ya Muramvya, barekugwa ari uko bagiriwe ikigongo c'umukuru w'igihugu. Abanonose amategeko basigura ko ingingo y'ubutungane yafatiwe abo bana bimuramvya mu 2016 ari nayo yari gufatirwa abo mu Kirundo hisunzwe kugera imanza zigenda zicibwa ku caha gishusha. Nishango Fokode rimwe muharanira agateka ka muntu mu Burundi bavuga ko abo bana batatu bo kwishure shingiro gikamuri batari gupfungwa kuri ico caha cyo gusibanganya isanamu y'umukuru w'igihugu, bakaregura ko urubanza rugiye kubandanya mu butungane. Ico bikoze abana babandanya bakogwa ko niyo sanamu y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo bigiramwo, uretse ko batejejwe n'ubutungane kwishuriho baza barabasezereye ubutakigaruka bahogwa kuba bafise ico bagira mu konona ibitabo by'ishure.
Urakoze Patrick Mitabaro. Nibutse ko uretse 11 baciriwe urubanza mu mwaka wa 2016 abanyeshuri bagera ku majana 6 barirukanywe ku mashure biga ko mu ntara zitandukanye bahogwa nabo nyene ico caco konona isanamu ya Petero Nkurunziza basanga mu bitabo vy'ishure. Kuri ivyo bijanye n'inyifato y'abo banyeshure bakiri muri iyo myaka y'imiyabaga, abahinga mu by'inyifato basigura ko ari imwe mu nzira imiyabaga ikoresha mu gushikiriza ico bakunze canke ico baneguye muri urwo rugero rwabo rwo kurondera icitegererezo c'ico bifuza kuba canke badashaka kuba. Umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'inyigisho Caroline Nditije yaganiriye na Ines Gakiza. Abiga mu mashure yisumbuye baba hanini ari miyabaga. Urugero abahinga mu vy'inyifato basigura ko kiremwa muntu wese abatanguye kwiyumvira kazoza ni imyaka bihweza babakurira barondera uwo babera icitegererezo. Professeur Charles Nditije no muhinga mu vy'inyifato n'inyigisho psychopedagogue mu rurimi rw'igifaransa. Ngo rugero babageze ko ibyo stade babageze ko niyo kunegura no gushima abo babana baritegereza bamaze gutandukanya icyatsi n'ururo, baritorera abantu bakunda, abantu bagira nubwo bagira abantu b'abahitsi bemera biyumvamwo, baba mu babyeyi, baba mu bacuraranzi, baba mu mazu y'imipira, baba mbere no mu bategetsi, baba bakuru b'ibihugu cyangwa abandi bategetsi, bakamwiyumvamo kubera ingena yigenza, kubera afite intumbero ibashimisha. Uyu rero aheza bakamuninahaza, iyo batakwiyumvamo kubera babona ingena wigenza, ibyo bashyira imbere bibanezera bifuza kuzoba, bakabona wowe bifite, baca rero bakwinu bakakuvuga nabi. Mu guserura ico bakunze canke baneguye, imiyabaga irafise inzira ibicishamwo, inzira itabagoza vyinshi kandi itahurwa vuba. Abo bayabaga bagira twiko twatineguye, reka tucerekane, tugiserure mu ndirimbo, tugiserure mu masazirano, tugiserure mu gucapa, kuko nibyo biborohera kandi nibyo n'abantu baca bumva n'ingoga, kuko kwandika wanditse umenya wandikira nde, bisomwa n'abande, muri gicapo ari ururimbo, ari amasazirano, uw'uki iruhande yabo atabyumva, bagaca bagira ati icyo twagomba gushaka ko turabifite kandi tutabanje gusama ngo dufite umwanya n'ibindi. Abana b'imiyabaga naho baba batanguye guca ubwenge, abahinga mu nyifato basigura ko bataba barakura, ku buryo imbere yo guserura icifuzo canke iciyumviro bubanza gusuzuma ko atangaruka bishobora kubagirako. Baba bavuye mu bwana bari kubegereza kura, cyo gituma bobo iyo bari ko baravuga canke bacapa canke baririmba ntibabona yuko ari kibi canke cyiza, bo bagakrebwe ikintu twakiyumvamwo reka tukivuge tucerekane. Ico cyaha kiguma kigaruka mu gwaruka rw'u Burundi kiraraje ishinga amashirahamwe mpuzamakungu akurikiranira hafi ibijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu n'akabana.
umupfasoni Keti Nivyabandi ni umurundikazi mu bagwanira hagati y'akazi na muntu akaba mubashikanye imbere ico kibazo imbere y'inama y'abagwanira hagati y'akazi na muntu kw'isi igihe yari mu nama i Geneve hari mu ntango z'indwi turiko isanira kirarangira avuga ko byamaramaje umuntu wese yari muri iyo nama kumva abana bafungwa bagirizwa icaha nk'ico bikaba byatumye abava mu bihugu bitandukanye basaba ko ikibazo c'u Burundi c'agateka kazina muntu kibikiyago. Keti Nivyabandi nashikije ikibazo ko kimeze ko hari abana abigeme batatu bashinzwe kubera yuko ibicapo bagize abari bahari bose barumiwe ukuri barumiwe baratangaye barumigwa barashabura barababara sinanizi no gusigura byinshi natwe ndabivuze nta muntu n'umwe aba umubyeyi aba umuntu asanzwe aba usanzwe uganira agateka kazina muntu nta muntu n'umwe atavyumvisemo mu mutima agira ati naje ntegereje kwica mfasha kugira ngo abo bana barekugwe. Hari umushingamateka wo muri Canada twari kumwe twari ubwo nyene yaciye avyandika ku marezo sosiyo abadiplomate twari kumwe bose barumiwe ubwo nyene baca barabikorerako abandi bagwanira agateka kazina muntu mu bihugu bitandukanye muri Syria muri Turkey muri Nicaragua n'ahandi aciye babwira abantu babo abanyagihugu babo bati dufatanye amaboko n'abantu mu Burundi kuko bafise ikibazo gikomeye cyane hanze n'ikibazo gikomeye umva ivyo byose rero byarafashije kugira ngo ibyashikiye bano bana bacu bimenyekane mu makungu kandi ibintu byatumye leta y'u Burundi maramara ku by'ukuri ko ntimaramaje kubona leta ifata abana imisanzwe yari ikwiye kwitwararika no guproteja ikabafunga kubera ibicapo ibintu nk'uko nyine bibabaje n'ahandi nk'iyo bitwenga umva rero byarafashije nibaza ko byafashije cyane mu bituma leta igira isi yose noneho iratubonye ikaba tugire tubarekure bano bana nibaza ko birimo cyane mu byatumye barekurwa. Mbega leta yo singene yabimenye uretse byo ku marezo sosiyo hoba hariho umuntu yoba yarayihaye amakuru yoba yariserukiwe? Ego cyane aho narindi hari wahoze ari mu Sudan wasiyari ombudsman Edouard Uwimana niho yari yazanye kandi n'abandi barundi eka bakora muri ambasade canke abandi bo muri leta sinabamenye bose ko yari kandi yaranyumvije nashikije byose yagiye gusohoka ariko ntegereje kuvuga rumba haciye amasaha abiri hagaciye umushikiranganji wa justice yaciye ashikiriza yuko abana bagiye kurekurwa kandi nanje mu gutangura gushikiriza abo twari kumwe narabanje ndashima ko ariho ari kuko ndavuga nti ndagiye ko ndagushikiriza ivyo ngire mvuge abishikiriza intwaro y'u Burundi uno munsi urumva nta nkeka yuko ibyabereye neza byaciye bishika Bujumbura n'Igitega batwo Gitega ngo ariho guverinoma isigaye iri baze urumva nta nkeka yuko byashitse kandi nibaza ko birimwo cyane mu byafashije yuko aba bana bari kugwa. Aba bana b'abanyeshure baguma biteze yuko igipolisi kiza kubafata mwe mu vyakira gute? Nta bituma na kimwe abo bana mu kwitaba kubera ibicapo bakoze ubutabi ntihaza abana kw'isi nzima nta mwana n'umwe kw'isi nzima mu mashuri yose yo kw'isi agacapa mu bitabo byo kw'ishuri uruvuze ko gucapa canke konka ibitabo ari vyiza ariko n'ikibazo abigisha bose bazi abana niko bameze kumbure na nziza nawe nyene akimwana ashobora kuba yaracapye mu gitabo ikibazo uvuga ngo bikwiye kuja mu butungane ahubwo ni ukuntu leta y'uyu munsi indenganya kandi ishaka gutuma ata muntu n'umwe ashobora yumva afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu canke kwiyumvira ikintu kitajanye n'ubutegetsi bwiwe. Hari ikibazo mufise ko hariho n'abibaza igituma iyo foto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo abana bigiramo? Mu bisanzwe
abantu mu bitabo bimwe ibitabo by'akahise ibitabo bya histoire niho ushobora gushiramwo abahoze batwara igihugu uvuga ati ivyo bashitseko canke ivyo batashitseko aho birumvikana yuko abo bantu baja mu bitabo muga kugira umukuru w'igihugu n'ubu ariko aratwara n'umunsi ari mu gitabo biratangaje cane si bisanzwe. Ikindi ni uko ukwibuka yuko iki atari ikibazo gishashe ibintu byari byarabaye muri 2016 hanyuma abana barafatwa barafungwa naho nyene kandi turazi yuko ibitabo biguma bikiganwa mu mashuri nk'uko tutanazi yuko abo bana b'ukuri aribo bakoze ivyo bicapo mugabo ko aribo babikora canke ariko babikora sico ikibazo gihagaze yuko ubwa mbere na mbere abo muri iryo shuri aba umwigisha abo utwara ishuri bavuga bati duhamagare kuri iki n'ikibazo ca polisi umwana acafite kuri foto y'umukuru w'igihugu ikibazo iki ca polisi hakugena bagahanura umwana ati mwana ibisi vyiza nk'ivyo bisubire uko siko bigenda bagahamagara polisi nayo igatwara umwana ikamufunga hama umuprofesseur nawe agaheza akugurura akabitwarira urumva ko harimo abantu benshi kandi bose bakoze amakosa akomeye bose bariko bararenganya agateka kazina muntu n'akabana cane rero ko ari ikibazo gikomeye kirengeye uwashaka n'aba bana ni ikibazo ahubwo kitweretse kigaragaza igihugu kungene kimeze no kungene ata burenganzira na bumwe n'ubwigenge na bumwe buhari mu gihugu. Turakengurukiye umufasoni Keti n'ivy'abandi tubibutse ko ari umurundi kazi asanzwe ari mu bakenyezi bagwanira agateka ka zina muntu dushimire kandi n'umwigisha Karoli Nditije ku ntererano batanze bose muri iki kiganiro bagenzanje twari kumwe Ines Gakiza Patrick Mitabaro mwakoze Theodomire Manirambona niwe yatumye amajwi abashikira Reverend Bazikamwe nariko ndabakibashikiriza kino kiganiro turabasezeye naho ubutaha irindi sango no kwa 2025 ndamukiza uyu mwaka mugira amahoro aho muherereye mwese naho ubutaha. Cari kiganiro karahara mu Ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na Radio Television Renaissance fashijwe mu vy'uburyo na Free Press Unlimited. Mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6. Karahara mu Ruganda ntibacura.